Donc, rebonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite encore le bienvenu. Je réponds au nom de Nanette Nenina Hadwe. Je serai votre modératrice pour ce soir. Et pour ceux et celles peut-être qui n'ont pas vu l'invitation, je vais encore le dire, la session d'aujourd'hui, c'est plonger au cœur des métiers. Ça veut dire on va parler les carrières dans les forces armées et la police. On a la chance d'avoir nos trois grands frères. Deux d'entre eux sont dans les forces canadiennes, armées canadiennes, pardon, et l'autre est dans la police. Mais avant de commencer, j'aimerais tout d'abord donner la parole à notre chère présidente, Madame Martine, pour le mot d'accueil. La parole est à vous. Merci Nanette de me donner la parole, c'est très apprécié. Mesdames et messieurs, chers membres de l'Alliance des Burundais du Canada, chers jeunes, bienvenue dans une nouvelle session d'information, toujours intéressante, toujours rassembleuse et toujours constructive. Ces sessions nous permettent de nous concentrer sur des questions pertinentes bifasha communauté yacu, communauté y'Abarundi. Et ce soir, c'est assez spécial parce que on va parler du monde de la sécurité, du monde du service à la nation, la carrière dans les forces armées et la police. Il est important de savoir ce qui se passe dans ce monde-là, de défendre notre pays d'accueil et redonner à ce pays qui nous a accueillis et de parler de patriotisme. Donc, être au service de la nation, c'est très, très important. Mais chacun de nous, chacune de nous, a une passion, a quelque chose à redonner. Donc, voici aujourd'hui une des carrières que l'on propose, que l'ABC propose. Donc, ce soir, on a la chance et l'honneur d'avoir des personnes qui ont dit oui à l'invitation qu'on a donnée et à être des représentants de Burundais. Comme, ce sont des Burundais comme nous, comme vous et moi, et qui ont de l'expérience, qui vont nous parler de leur vision, qui vont nous parler de ce qui les anime et pourquoi ils ont décidé de prendre cette carrière-là. Donc, je voulais juste remercier Rémi d'avoir accepté, bien sûr, de participer à cette session et surtout pour ton temps. Et merci aussi d'être un membre loyal de l'Alliance des Burundais du Canada. Et je dois vous avouer, chers invités, chers membres, que c'est Rémi qui a proposé en fait qu'il y ait ce genre de session pour partager l'information, pour inspirer les jeunes pour qu'ils sachent ce qui se passe dans son monde. Donc, encore une fois, Rémi, merci beaucoup. Je vais dire bonjour et bienvenue à Pablo, que j'ai pas vu depuis très très longtemps. Je suis très heureuse de te revoir. La dernière fois, nous étions dans les bancs de l'école, donc c'était il y a très 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 longtemps. Donc c'est vraiment bien merci de partager ton expérience et ta passion dans ce que tu fais. Et je vais présenter c'est Alain Arsène Arakadza. Je te connais par ton surnom, donc j'ai failli le dire, mais je vais pas le dire. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci de vouloir partager tes connaissances, partager ton histoire, surtout avec les jeunes, parce que ça va nous inspirer, ça va inspirer les jeunes. Et c'est très, très important pour notre communauté de pouvoir voir des gens qui nous ressemblent dans ce genre de métier. Donc, comme on le dit, representation matters. C'est très, très important que la représentation compte. Donc, il faut que les jeunes voient des gens comme eux qui sont dans des carrières qu'ils veulent. Donc, c'est essentiel que l'on puisse trouver ce temps-là pour leur montrer que tout est possible, qu'ils aient un rêve, qu'ils peuvent le réaliser, qu'ils aient un rêve, qu'ils puissent voir des gens qui leur ressemblent et tout simplement
que nous puissions transmettre cette idée de ne pas avoir de limites. Donc, c'est pour ça que l'ABC continue à faire ce genre de sessions. C'est pour nous, c'est pour nos jeunes, c'est pour le futur, c'est pour nos enfants. Donc, merci encore une fois. Merci pour votre temps. Aujourd'hui, c'est le jeudi saint. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont à la messe et c'est vraiment un temps pour se recueillir pour chacun. Mais vous avez choisi de prendre ce temps. Donc, merci encore une fois et bonne session. Merci. À toi, Nanette. Merci beaucoup, Madame Martine. Donc, comme on vient de le dire, elle a déjà fait la présentation de nos 3 panélistes. Et aussi, j'aimerais signaler que... Non, non, c'est correct, c'est correct. J'aimerais signaler aussi aujourd'hui que aujourd'hui, les personnes qui sont ici peut-être sont habituées avec nos sessions anciennes, mais aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle la liberté d'expression, comme je le dis. On va parler, que ce soit un de nos panélistes qui veut parler en anglais, en français ou en kirundi. Vraiment, vous êtes le bienvenu à vous exprimer dans la langue dans laquelle vous vous sentez confortable. Et vous pourriez aussi, je sais que partager un parcours, c'est vraiment dans une langue où vous vous sentez confortable. Alors, sans pour autant tarder, comme j'aime le faire, j'aime poser la première question que j'appelle moi aussi, je vais commencer à mélanger les langues. On appelle ça comme un icebreaker. Donc, on va brise-glace. Comme ça va vraiment amener les gens à pouvoir comprendre. J'ai eu la misère entre Rémi et Pablo, qui est l'aîné. Mais je me suis dit, bon, on va commencer avec la personne qui a eu l'idée. Je me suis dit que je vais aller avec Monsieur Rémi. Donc, je vais juste vous demander, est-ce que aller dans les forces armées, je veux dire que maintenant qu'on est au Canada canadienne, est-ce que ça a été un rêve depuis tout petit ou c'est vraiment une passion peut-être qui est venue au cours quand vous êtes arrivé au Canada? La parole est à vous. Oui, merci beaucoup, Nanette, de votre question. Et encore merci à ABC de nous inviter ce soir à partager notre expérience dans les forces armées canadiennes. Ici, encore, je vais vous partager de mon expérience. Tout ce que je vais vous dire ici, c'est mon expérience personnelle. Je ne tiens pas de propos à quoi que ce soit qui tient compte de la part de l'armée canadienne. Je ne suis pas porte-parole de l'armée canadienne. Je vais partager seulement mon expérience. Et tout ce que je vais vous dire, c'est que, oui, aller dans les forces canadiennes était parmi mon rêve d'enfance. Depuis que j'étais petit, je me rappelle bien que quand les autres enfants aimaient jouer avec le ballon, moi, j'avais toujours, je faisais mon arc, et je fabriquais mes flèches, et puis j'ai m'étilé sur les choses. Donc, ça fait partie de mon enfance, être militaire. J'ai grandi et j'ai étudié dans une école qui était tout près d'un camp militaire. Donc, je voyais tout souvent les militaires faire des exercices. Donc, j'avais envie, depuis mon enfance, d'être militaire. Mais ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas été dans l'armée dans mon pays parce qu'il y avait des circonstances de la vie qui ne m'ont pas permis de le faire. Et quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé l'opportunité et j'ai rejoint les forces. Encore une fois, je ne vais pas prendre la parole tout le temps, donc je vais passer la parole à mes amis pour qu'ils vous communiquent, mais encore une fois, c'était mon rêve d'enfance pour être dans la France. Merci. Merci beaucoup. Donc, on le dit souvent, il faut aussi faire l'équilibre. Donc maintenant, ben, personnellement, je connais Arsène. Je m'excuse, j'allais aussi dire ton surnom, mais je ne vais pas le dire. Personnellement, je connais Arsène. On a grandi dans le même quartier. Donc, je vais te donner la parole aussi pour que tu puisses nous dire aussi, est-ce que être être policier, ça a été quelque chose que tu rêvais depuis tout petit ou bien tu es arrivé ici, tu t'es dit, oh, pourquoi pas moi, une jeune comme ça, dans les vingtaines, pourquoi pas je ne peux pas servir aussi dans la police canadienne? La parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Moi, je vais répondre en kirundi ou en anglais. Là, le français, ça peut, Je you sais, know. pas. So, je reviens dire que mon police kuva Canada. Actually, it's funny, I would say you like
today nalandinga muri Toronto, the first day twashitse avec mes frères en 2008. J'ai vu CBSA sur Ouh, je pense qu'il a eu un problème de connexion. Je pense qu'il va revenir. En attendant qu'il revienne, je ne sais pas si Monsieur Pablo serait prêt. Oui, Puis, parfaitement. Ouais, je peux c'est la même, partager. c'est ça. Est-ce que c'était quelque chose depuis tout petit ou bien au hasard, vous êtes dit pourquoi pas ne pas servir l'arme? Pourquoi pas ne pas aller voir comment les fusils fonctionnent ou autre chose? Oui, non, c'était vraiment un rêve d'enfance. J'avais un oncle à moi qui était un militaire et j'aimais beaucoup aller voir ce qu'on appelle c'est les courses à obstacles. Ça me fascinait comment il pouvait monter avec des cordes, comment il montait des murs. Donc, j'étais vraiment impressionné par l'armée. Depuis ce temps-là, j'ai voulu être un militaire. Alors, mais malheureusement, il faut dire qu'au Burundi, mes parents ne le voulaient pas du tout à cause des circonstances. Je ne les blâme pas. Les circonstances étaient vraiment difficiles. Avoir un enfant dans l'armée, il était hors de question. J'étais un mineur, donc je ne pouvais rien faire. Mais quand je suis arrivé ici, dès que j'ai eu ma citoyenneté, la première chose que j'ai fait, c'était de réaliser ce rêve d'enfance, d'appliquer dans les forces canadiennes. Et je peux vous dire que je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir fait ce saut-là. Merci beaucoup. Je pense que Monsieur Arsène est là. Je suis tellement désolé, problème technique. OK. Mais d'après Yuko Djewe, Kuban Chamri Canada, j'ai vu CBSA, puis j'ai été intéressé par l'uniforme et tout, puis vraiment intéressé. Now, il y a Tangulier, and Nakuliye Muzo, Yabasoda, like most kids, Vakuliye Murun, so my dad was in the military. Actually, also joined the army here. I did the army for 4 years, and I left the army. Then I joined Toronto Police. Yeah, it's been a dream come true, and I love it. Merci beaucoup à tous. Donc, je peux juste faire un petit résumé. Ça veut dire que tout le monde, c'était vraiment un rêve d'enfant. Mais je sais que on a tous des rêves, mais je sais que souvent, ça peut être difficile. Comment y entrer, peut-être, comment faire. Alors, j'aimerais vous demander quel est le processus de sélection de formation une fois qu'un candidat est accepté dans les forces canadiennes ou la police. Donc, quel vraiment est le processus pour pouvoir rentrer dans l'armée canadienne ou à la police? On va toujours suivre le même rythme. Ça va être Monsieur Rémy qui va commencer. Oui, merci encore de votre question. Et comme Alten, je pense que ce serait absurde de continuer à communiquer en français alors que notre audience est un peu plus burundais. Donc, reka mvuge ikirundi nibaza ko bice bifasha n'abakiri bato kugira ngo ntidute ururimi rwacu kuko ururimi rwacu nirwo identite yacu hama n'ibi bintu dukora nibaza udafise identite y'iwawe ko byo kugora cyane turaza kubivugana peut-être plus tard mais igikomeye cyane ni ukugumana identite y'iwawe urabajije rero ikibazo processus yo kugira ngo uje mu kisoda canke Arsene aza kutubwira mu gipolisi mu gisoda kugira ukijemwo hariho processus kurikiza donc uragishaka urapurika nko kujya bose bapurika donc nibaza ko après nza kubaha link yaho mu abashaka kuronka toutes les informations yo kuri kundi bagira yo processus tubaha donc je ko nabigize nahuye n'abantu barambwira ko bishoboka kuja muri force canadienne abantu twahuriye kuri université nabo bari basoda biga kuri université nigako hama ngenda kuri site yabo barakubaza ko wize ngaha encore une fois ça dépend yaho ugomba kwapurika nk'umu officier cyangwa ugomba kwapurika nk'umu militaire de rang donc ugomba kwapurika nk'umu officier barakubaza ko ufise diplôme universitaire hama ufise yo hanze
bagusaba yuko wigira equivalence iyo ngaha ufise iyo ngaha nta ngorane uca wapurika hama wapuritse haragera aho baguhamagara bakagupasisha test d'aptitude. Donc ni test isanzwe yoroshe ariko isaba yuko ubuzi ukuntu ikorwa kuko naho yoroshe baguha umwanya muto uzaba kubikora mu kanya gatoyi kugira ngo ubiheze. Donc uhejeje ya test d'aptitude urarindira bakaguhamagara mu nyuma bagupasisha interview hama upashije interview ukabandanya bakaguhamagara mu nyuma ukagenda muri formation. Nibaza ko nogeza ngaho pour le moment amire tuza kuvugana mu nyuma. Merci, murakoze cyane. Je m'excuse. Nibaza ko Arsene nawe yoshobora kutubwira ingene bigenda mu gipolisi nimba ico kimwe nko mu gisoda canke hariho iyindi processus itandukanye no mu gisoda. Yeah, so muri police c'est totalement différent à 100%. And it's kind of funny koko I had to be on both sides. Yo kwapika mu gisoda no kwapika muri police. But muri police comment ça marche? Nkuko Remy yabivuze, you need to have the desire yo ko mu police. Canke mu soda like nta muntu n'umwe ashobora kubigufoxa ivyo muga once you know your process, that's what you want to do. Ikindi kintu en passant, ushaka ko mu police you can request ikintu bitwa ride along. Dufate that's yuko benshi muri mwebwe maybe baba Ottawa ou Montréal, urashobora kuja kuri station ya police iyo yose ukababwira je suis intéressé d'être policier, udashobora kugira ride along. So what ni juste page imwe wa applique wa ufilinga and then baraguscreeninga ukacugenda muri shift no mu police. Literally you see everything agira mu munsi, murajana ku mapel. Hariho apel iri très dangereux, harimo ibintu involvinga inkoho, then they drop you off bakagutora later. So that's a good step one. Step ya kabiri amapolisi yose aragira ibintu bitwa session d'information. Therefore même no mu gisoda I think they do something similar. So n'ahantu nk'ubu ugiye kuri site ya police Ottawa, police ya Toronto, chaque mois bafise at least imwe. You go, they run you through everything that you need. So mu bintu that you need kugira wapike muri police, baraprefera umuntu afise post-secondary education iyo ariyo yose. Bashobora kuba ufise background yo mu gisoda, yo mu nurse, ya bank, ya whatever, baraprefera kubona umuntu afise minimum ya 2 ans ya college. Hari abantu benshi baprefera gutakinga route ya police foundation canke technique policière nka kugira baviswe kuri lycée collégial. C'est pas obligatoire mais ça peut aider. My suggestion yamari kugira ikindi kintu kugira bidakunze you have a plan B. Hama barakunda kubona umuntu agira benevora ari involved muri communauté. So kugira benevora can be anything, mwishengero, muri communauté, nko benevora muri ABC, ku benevora ahantu fasha abantu bashaje, ibintu nk'ivyo. Hama ikintu ca gatatu fo kufise full G license. So G1, G2, ushobora kwapika ufise G2 kuko as you know uri umupolisi akazi kawe strict mu myaka ya 5 ya mbere you will be on patrol, so it does involve a lot of driving around. So fo kuba ufise permis de conduire iri comp n'amanota ari no more than 6 demerit points, bisigura yuko popa ko baba baragupurinze over warakimiye amanota menshi kuri license yawe. La réalité do je nambwira umuntu ashaka ko applique gerageza wa applique muri periode où ufise amanota compte kuri license yawe. Hama barakunda kubona umuntu afite experience y'akazi wakoze n'importe où vraiment. So ivyo nye vyose ubikwije you apply, you submit an application y'ayo mapage ukuva yuko ivyo bintu vyose ubifise, then they call you for an interview. Entrevue based ku ma experience wafise mu buzima, bakubaza genre ngira about a time nk'ubunye wo experience ikintu kiri stressful, how did you deal with that? Ugiye muri ya session d'information nababwira, that's when they kind of run you through how to get ready for that interview. Umaze gupasa interview uragira psychological test. Pretty much uhura n'umu psychologist arabe yuko mu mutwe bimeze neza tout simplement.
and umaze gupasa iyo onye uragira ikintu cyitwa background check which is similar mu gisoda as well, baraba yuko ibintu byose wavuze muri application kutabeshe, yuko your license, baradiginga carte de credit wawe, baradiginga ibintu byose, like they're not necessarily looking for umuntu ari parfait, but baba bashaka kuraba yuko ivyo wavuze ntiwabeshe muri application, hanyuma yuko surtout baba bashaka gucekinga like yuko wabaye réel, hama yuko ibintu obviously yuko ufise akazi, wize, wagize ivyo bintu byose, umaze gupasa ivyo byose uragira medical test, barabe yuko ukomeye, kubona neza, vision no hearing, foka ari ibintu baba wacekinze avant, making sure yuko ufise 20/20 vision itari correct, hari ibintu ushobora kugira ukayi correcting. Again, you guys can already tell yuko process yo kwinjira muri police is a little long, mugari ibintu by'ukuri wicaye ukabiplaninga, it's easy. Then if you pass all of that and you're selected, you go to the police college and they train you for 3 months, and then you start and you work as a police officer. Urakoze cyane. Sinzi ko Monsieur Pablo nawe yoba afite ikintu yokongera ko kubijanye n'igisirikare. En fait, Rémi amaze kubivuga presque byose ukuntu binjira. Les autres moyens zo kwinjira mu gisoda yoba ari si jamais ko hariho ushobora kwinjira nk'iyo uvuze ati je ndagiye kwapika directement. Hari abinjira bagira muri collège militaire. Ça veut dire quoi? Ils appliquent comme des étudiants muri collège militaire, et là, quand ils sont pris, c'est une façon de rentrer dans l'armée aussi. C'est ça. Donc, nama moyen vraiment abili le plus. Mais sinon, c'est Nibazakov byinshi vraiment Rémi abivuze. Kuko processus ikimera nk'imwe, uraapplika, ukagira amatest, hanyuma après bakugisha ugatora métier. Évidemment, test il faut kuyitora. Umaze kuyitora ni test yoroshe mugabo ufise akanya gatoya. Umaze kuyitora, là tu urashoza métier yawe, urabonana n'umu officier, ugashoza métier yawe, ukavuga ico ushaka gukora, hanyuma umaze kugitora, là ugaca winjira muri enquête, on va bagira ama enquête kuri wewe. Ça peut être un peu long, dépendamment. Donc, des fois, les chocs mal amezi atandatu, parfois les chocs mal un peu plus que ça. Donc, c'est ça. Hanyuma mu nyuma bamaze kuronka inyishu zose, là baraguhamagara, puis uragira ama test médical, dépendamment du métier watoye, hari ama requirements. Jera natoye métier riche keneye yuko mba fise amaso ari 2020. Donc, autrement dit, 2020, un métier où je dois, namarori, muko mora mwese namba amarori byashobotse, naciye ninda guhindura. Hanyuma igihe mpindura, c'est là où urumva métier natoye en deuxième lieu, qui correspondait à ibyo nashaka aussi, niyo bashoboye kunyemerera. Et sinon, c'est pas mal ça. Umaze kuyitorera métier yawe, umaze gupasa un test médical, ucurindira ko baguhamagara. Donc, uri kuri liste d'attente, baguhamagaye, tu es enrôlé. Pour l'enrôlement, ugarahira. Là, par après, tu commences à... tu es militaire. Par après, tu as une formation. Pendant 3 mois, il y a une formation de base, kuri kuma base, qui est à Saint-Jean. Mugubu basket vyabaye divisé, ubu hasigari hari amabaze menshi. Donc, dépendamment yaho uba, urashobora kuja muri base itari très très loin de chez toi. Donc, c'est plus, on se rassemble plus à Saint-Jean comme avant. Hanyuma, dépendamment de ton métier, hariho deuxième partie où tu y vas, et bivana n'ico watoye. Urumva ari amamétier amwe ari rapide, ari 3 mois, 4 mois, c'est fini. Hari izindi za 1 mois. Mais hari izindi ushobora kumara 1 année urukuriga. Donc, ça dépend. L'armée, c'est vraiment une armée qui est en phase sur l'aspect technique. Donc, ils mettent l'emphase que la formation et l'aspect technique. C'est ça. Donc, c'est pas mal ça, je dirais, Yoko, si je vais autour. Merci beaucoup. Oui, oui.
nibaza yuko ikindi kintu gikomeye rwose bagusaba ni ukuba wabonanye n'umurecruteur wo muri centre ubamwo. Ah oui, Ugiye oui, oui, oui. kuri Google urashobora kubona centre de recrutement iri hafi yawe. Ukuvuga muri Gatineau, Ottawa, Montreal usanga bafise amacentre de recrutement ari ngaho hafi yawe. Il faut que kubona n'umurecruteur kandi ibyo tubakonseye rwose izo message zose zo kubahera ngaha. Il est important, ça fait partie de notre expérience, mais on vous conseille fortement de contacter les centres de recrutement respectivement dans l'endroit où vous habitez. murakoze cyane. Hariho muravuze yuko Pablo ahejeje kubivuga yuko bivana na limitiye utegereza gukora. Ikindi kibazo ni kiraza kunanira gushira mu kirundi mugani baza ko muza gushiraho gitahura. Peut-on poursuivre ses études ou faire une autre carrière uri umusoda cyangwa umupolisi nk'ushatse kuvuga ndashobora ndazi ko keri bon naho numva keri Burundi ugize iki esme wonoza ko uvuye muri secondaire ugaca ugenda date kuba umusoda none est-ce que ndashobora nko kuba umuforomakazi ndashobora kuba umucontable nkabandanya kandi mva ndi umupolisi canke ndi umusoda comme on avait commencé avec Rémi reka utangure avec Pablo. Ah, ok, yeah, absolument. En fait, tu peux aller de deux façons. Dans l'armée, l'armée régulière, ça veut dire que tu es vraiment temps plein uniquement chez les militaires. Donc, Akadi Ukora, c'est vraiment dans l'armée. Défense nationale. Akabari Hona, l'armée de réserve. Réserve, de base, Naba Fils Akadi, Gassans comme les civils. Donc, chaque comptable, on peut vous dire, tout ce que tu veux, non, name it. Okay? Hanyuma ukaba uri à côté un militaire aussi ukayikorera beaucoup plus nko muri été cyangwa nko muri fin de semaine donc ni nka temps partiel bayita la réserve mais sinon oui pour répondre à ta question birashoboka tu peux avoir un métier et aussi être militaire à côté. Merci beaucoup. Hama Arsène birakunda yuko umupolisi nkongera kandi mfate nka umuganga muri police malheureusement non. If uri police, you can only be a police officer. Kera they used to enforce much. Goes to yuko, they make sure yuko that's career yonyine ukora, and impamvu therefore you prefer uko nyine kugira ntihabe nk'ama kuko uri umupolisi ufite access ku bintu byinshi aka nk'ubu unye uri umupolisi dufate uri nk'umucontable par exemple urashobora kuba ama problème y'ama conflict of interest ku buryo nk'ubu wowe uri kurondera nka information y'uwundi muntu mu kandi kazi kawe ka kabiri ukamenya ibintu byose kuri we kuko ushobora kuraninga abantu kuri police database ukamenya aho baba ukamenya plaque y'imiduga yabo so niyo mpamvu baba bashaka yuko uri umupolisi you can only be a police officer ntushobora gukora ubundi buzi ku kazi amwe ko ari akazi kada conflictinga n'ama personal information y'umuntu which ugiye kubiraba defo biragoye kugutora ubwo buzi mugabo la réponse est non. Merci beaucoup. Sinzi ko Rémi yoba afite ico yokongerako. Nunganiye kuri ivyo Pablo yavuze mu gisoda hariho ko wabotse ati umu-infirmiere mu gisoda hari aba-infirmiere donc ari abasoda nyine donc urashobora kuba umusoda kandi akazi kawe principal ko umu-infirmiere cyangwa umu-infirmiere urashobora kuba umusoda umudocteur donc kandi ari akazi k'ubusoda ukora ariko kenshi nk'uko wabivuze nkuko Pablo yabivuze ugomba kuba ugakora à l'extérieur ya armée canke ukora à l'intérieur ya armée byose birashoboka. Murakoze cyane. Ndazi ko mwavuze yuko les différentes voies d'entrée pardon kugira umuntu ashobore kwinjira mu gisoda no mu gipolisi donc dufate yuko ari nkaziga mwatubwiye ndazi ko mu gipolisi mwavuze yuko urashobora ndazi ko abagenda kugira les services techniques policières none est-ce que Garcène umuntu yagize ziga 2 ans muri collège bica bisigura ahejeje ziga 2 ans muri collège ashobora guca directement ashobora gucagira indi processus yo kumupolisi canke uhejeje collège uri umupolisi directeur canke ari Non. Il y a 2 ans il y a collège yo kuri any college muri Ontario ukuntu bisigura biri very blunt ni services za police ntizihokonesa ijya programme
ijya porogaramu n'abantu b'abahotrete bagerageje kuyishyira hamwe kugira bigishe abantu bari interese kuba polisi how to I guess technique policière hama mugabo ugiye kwapika ntibaku ufise background yo mu gisoda canke y'umu nurse canke y'umu comptable canke y'umuntu yagize construction mwese muba muri kuri same level bakuhokonesa juste umaze kuba embauché bakakurungika kuri police academy yavuye bakwigisha how to actually be a police officer. Then that's when you become a police officer. Iyo college ija kuba wamaze kuba embauché. So niyo mpamvu navuze ijya programme vraiment si hari igihe abantu baza ko ari obligatoire mais c'est pas obligatoire du tout. Merci beaucoup. Nagira mbaze Emi canke Pablo aussi. Surtout, ico kibazo, je vais aussi parler aussi en français, surtout pour nos jeunes Burundais qui sont ici. Quelles sont vraiment les voies d'entrée pour pouvoir rentrer dans l'armée canadienne? urakoze kuri ico kibazo cawe. Ubwa mbere nagomba kubwira yuko kugira ngo winjire mu isoda nkondo foires information ziri kuri website yabo. Ufise au moins 17 ans. Donc ariko ni 18 ans donc ukacubandanya ariko ufise 17 urashobora kwapurika hama ufise consentement y'abavyeyi bawe byose birashoboka. Donc nibaza yuko ikintu umuntu yobakonseya nuko bafise uwo mutima arivyo bashaka boshobora kugenda bakahankontra abarecruteur bo kuri amazone yabo hama bakababwira iyo suye yabo. Donc baragusijera ko barakeneye abantu binjira, baragusijera iterero. Nibaza yuko ugize entrée directe kujya twabivuze ukapurika hama ukinjira biri facile. Ushitseyo urashobora no kuvuga uti iyi métier siyo nshaka ndashobora guhindura nkaja mu yindi. Donc entrée directe irashoboka ariko nkuko twabivuze urashobora guca par voie ya collège royal militaire ukaca muri application yaho hama ukinjira ukaronka les forces. Urakoze cane. Sinzi ko Pablo yoba afise icongerako. Non, yabivuze byose. En gros, vraiment, en fait, il faut qu'on recommande yuko umuntu aja kuraba umu recruteur kuko niho umva hari amamétier menshi mu gisoda. Il y a plus de 5000 métiers. Hanyuma les portes d'entrée hari abashaka abapréféra kuja muri yo collège militaire royal kugira baronke nabo nyene formation universitaire qui en passant si tu es admis tu wiga mais aussi ama étude yawe tu ne payes pas. Uriga ugaheza amashuri yawe et en contrepartie ugira contrat initial il y a jusqu'à 7 ans obligatoire ugira urihe en contrepartie amashuri yawe. Donc c'est vraiment idéal pour une personne qui veut aller à l'université et aussi être dans l'armée. Donc c'est vraiment la voie parfaite littéralement. Abandi baja muri voie yo kwinjira directement, mais pour savoir quel métier ushaka, ça, il y a vraiment beaucoup de métiers. Il y a des métiers de Kugwana, il y a des métiers logistiques, il y a même métier chez Goz. C'est ça. Donc, je serai en train de répéter moi-même. Murakoze cane. Hama nagira ndasigaranye ibibazo bibiri. Ikibazo ca avant-dernier. Est-ce que ndabizi ko benshi peut-être ngaya bagifise mu mitwe yawe. Est-ce que abirabure turi benshi mu giso canke mu gipolisi? Est-ce que abirabure mubona vyoroha ko binjirayo canke turacafise ka kantu mu mutwe turacakeneye guhimiriza niko bavuga mu Kirundi kugira ngo umuntu amenye yuko igiso canke igisirikare atari kurwana gusa hari ibindi bintu vyinshi. Est-ce que mwe muri mu gisirikare canke mu gipolisi murabona abirabure kandi nshatse kuvuga abirabure dufate kote East Africa kugira ngo dushikire Burundi wacu? Remy bashaka gutangura. Nibaza yuko ico kibazo gisanzwe ari kivugwa cyane mu makuru muri kino gihe
Canada irakeneye ko abantu bari bita minorité visible baba parti y'amasekiteri yose n'igisoda nuko nyene. Urambajije ko guhura n'abantu babirabure ego cane, je namaze guhura n'abarundi atari bake, si Pablo wenyene twahuye, turamaze guhura n'abarundi batari bake bari mu gisoda, rero kumbwira ati barakwiyoya, nibaza ko hakiriho urugendo rwo gufata kandi bakeneye rwose abantu bava muri aya muri izo minorité visible. Nabonye n'ikibazo babajije ngaha kuri banditse ati mbega abadamu abakobwa barashobora kwinjira mu gisoda, nibaza ahubwo baba bafise avantage nyinshi ko n'abakobwa akaba ari na minorité visible. Donc ico kintu nuko vraiment ankuraje rwose abantu bava muri minorité visible kandi abariyo nibaza ko batarakwira, ngira ngo ico nico nashobora kwishura ico kibazo cawe. Allô? Allô? Murakoze cyane. Yeah. Nariko mbaza Arsene, namwe mu gipolisi vyifashe gute? muri police je dirais yuko nico kimwe. I guess je dirais kubera nagize opportunité yo kugira les deux métiers, je trouve yuko quand même muri police hagisufra in terms of abanoir. I think yuko amaservice ya police ari willing kwambosha abanoir, mais hariho ukudashaka, you know, police si métier nibaza yuko iri ya abanoir benshi baraba bakavuga nti oh you know this is something nshaka kugira. Hanyuma deux, je trouve yuko ukuntu processus yo kwapika muri police iri setup mu buryo uri minorité visible nk'uko Remy ariko arivuga, deja uri umuntu w'umunoir waje nk'aho umu-immigrant bishobora kugora, kuko kwapika muri police nkaje nk'ikicapika it was very expensive. The process, you had to pay money kugira amatest amwe yamwe, ushobora gusanga uri kurapaya $1000, you know, for different tests, ku buryo kandi utabuzi yuko uzoba na embauche. So hari abantu babiri bakavuga nti avec tous les ibiki hari ukuntu des fois mu gisoda bambusha abantu benshi, par exemple, you know, ku mwaka barashobora gufata abantu amajana, alors yuko nk'ubu des fois police ushobora kuri ku competing ama position 20 n'aba applicants nk'igihumbi. So hari abantu cyo bisata nkaho mengo baza kubaha abantu b'abazungu des fois, mais je dirais yuko quand même hari abantu noirs benshi, mais numvise hariyo question babaje ngo East Africans, je dirais par contre ntaba Africans benshi mbona muri services za police, abantu bari benshi mbona bava mu Caribbean countries. Muri Afrique vraiment je vois pas beaucoup de gens, mais vraiment je n'encourage abantu to apply kuko iyo abantu musaba kubonye birabanezereza. So sinzi yuko nishuye. Urakoze cyane. Nibaza ko sinzi ko Pablo yoba afise icyo yokongerako. Oya, kuri byabivuze byose bro. Murakoze yeah. cyane. Ikindi naco nagira mbaza, ndabizi ko mu gisoda canke mu gipolisi nibaza ko amasaha mukora aba ari menshi. How about la vie de famille? Est-ce que biroroshe guconcilier la vie de famille et la vie uri mu gipolisi canke mu gisirikare? Mu gipolisi canke mu gisirikare? Nagira ntangure kuri Pablo. Excusez-moi. Au début, oui, mes formations, il y a une formation initiale, où là-bas, c'est par la famille. Pendant les 3 premières semaines, au moins, endoctrinement. Donc, nous avons la famille. Donc, Mourabas, quand même, c'est pas ici en Bélé. Mais après ça, tu peux aller les voir en fin de semaine. Donc, c'est sûr, Yoko, pendant les temps de formation, mais une fois que le formation est, on va poster,
bicika vraiment akazi ka misi yose. Tu as vraiment du temps muri famille, même que personnellement, je trouve yuko par rapport à akazi nakora muri civil, ubu après les formations, ubu nkora akazi ka misi yose, j'ai beaucoup plus de temps pour la famille parce que l'armée, irumva yuko la famille fait partie des forces canadiennes, elle fait partie nibaza ko Rémi peut-être yovuga le terme exact, mugabo, c'est important pour un militaire yuko la famille imu supporting. Donc, yo ugize ikibazo muri famille, ils sont très compréhensifs kandi vraiment baraguha umwanya ukwiye. Nukuri, je dirais yuko au niveau conciliation famille travail, c'est vraiment excellent. Il est en exercice, oui, c'est vrai, tu peux être ou en déploiement, tu peux être séparé de ta famille, mais nibaza ko no mu kazi ka civil des fois ushobora kuronka un contrat yo kuja gukorera ahandi hantu mu kindi gihugu de façon temporaire. Donc, personnellement, je trouve yuko mu gisoda conciliation travail famille, c'est vraiment très 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 bon. Yeah. Kuko amasaha umaze kuheza amaformation yawe, amasaha ukora amasaha asanzwe nayo umufonctionnaire wa leta, donc urakora utabona kare mu gatondo hanyuma ugataha ukaba ufite umwanya n'umuryango. Yeah. Murakoze cyane. Arsene, mu gisirikare naho vyoba bishoboka, mu gipolisi pardon, vyoba bishoboka canke ho hari ibigorana? No, si birashoboka. Actually, it's the only thing winjiye mu gipolisi that you have to be ready off no kuzokora amajoro. So usually kuno amaserivisi menshi akora urakora amashift yo mu gitondo ugakora n'amashift yo mu ijoro. So dufate nk'umfise famille abana, you just to learn to plan ukuntu nyene managing ubuzima, but quand même nka benefits nk'imwe yo muri police, par exemple nko gukora nka police ya Gatineau canke Montréal canke Toronto, Ottawa, uguma muri iyo ville, nta na rimwe bizogusaba yuko uja ahandi hantu. So naka benefits kamwe kari a little, I guess, advantages compare mu gisoda, yuko mu gisoda bashobora kukubwira oh urafise training uzoja muri Gagetown, dufate muri New Brunswick, and then you go there and uri umuntu nk'ubu ushaka kuduga mu mapete des fois you have to take courses kugira uduge baguconsidere kugira ugume ukura ama kushaka kuguma kuri same level. Mugabe ikintu kindi nkundira police nka jewe right now horaire yiwanje nkora 7 jours hacemara 7 jours nakora. So muri zo 7 jours nakora ndashobora kuja muri Mexique nk'ubu ndabishatse or nkaja handi hantu. So urumva hari ama benefits naho nk'ubu ukora iminsi myinshi cyangwa amasaha ari bizarre usubira amara umwanya munini ya uri off. Murakoze cyane. Sinzi ko Rémi yo afite ico yokongerako. Nibaza ko Pablo yavuze byose, apart zo 3 semaines zigoye kurumva muri iyo phase ya endoctrinement, donc uguma kuri garnizo uri kurakora uraronka formation. Ikindi gihe cyose naho zo ukiri muri iyo formation de base, twakuze imara 9 semaines cette fois-ci, kari yamara 12 semaines, ubu barayigabanije bayishira kuri 9 semaines. Ikindi gihe cyose kuri zo 3 mois murakora gushika vendredi, hama urashobora gutaha uba hafi nkaho igiriye Saint-Jean sur Richelieu, urashobora gutaha ngaho utawa vendredi muri akazi hama ugasubirayo dimanche matin. Donc nibaza yuko ico gihe cyonyine cyo uba separe umwanya muremure na famille, tuzo 3 semaines, ahandi hose urumva ko bishoboka. Hama uhejeje iyo formation de base, ukagenda gukora vie gisoda, nibaza ko ari ideal nkuko Pablo yavuze, no bariko namusubiramwo barakomprena gose yuko famille itereza kuba hamwe. Donc hariho ikintu ukeneye gikonse na famille, bari très flexible, baragurumika kwa ukiyokipa famille yawe. Umwana agwaye, donc mujyana kwa muganga, urababwira gusa tamba uri kuragenda kwa muganga. Donc barafise ico kintu cyo gutahura yuko
wewe en tant que membre ta famille mwese muri bamwe kandi ta séparation ihari donc urumva baragiprivilege. Hama Pablo yavuze ikintu ca deploiement ko bakudeploya ahantu ukagenda ushobora kuba séparer la famille, ça dépend naho nyene na deploiement y'umwanya mutoyi 6 mois ntushobora kujana na famille, ariko tube nka jewe bandungitse gukora muri Allemagne canke muri Israel canke ahandi ngenda na famille yanjye bakampa 3 ans, donc urashobora kugenda na famille yawe mukagumayo uwo mwanya wose uriko urakora. Muri make nico nari kongeraho gusa. murakoze cyane. Nk'uko rero icyo nita kwita session de questions iraheze, ubu uye tugire si les questions qui vont venir du public, nagira nsabe umuntu wese yaba afise ikibazo ingene bigenda, urahari akantu gahari ngaha kuri Zoom ushaka kuduza ukuboko and then urakagira uduza ukuboko, hanyuma dushobore kubahija mushobore kubaza ikibazo, hanyuma pahata nabonye ko hari n'ibibazo biri muri chat twaza gucaho naho mwe tugira kubaza kuri chat, mugabo tugira tangwe n'abantu bafise ibibazo. Sinzi rero ko hoba bafise ibibazo hama bakaduza ukuboko hama tugashobora kubandanya. Ndashobora kuba ndatangura nafise ikibazo mbere ko abandi batangura. Mu gipolisi canke mu gisoda murafise y'amazina y'u Burundi OPPC2 OPPC1, uwari wese arashobora kwico. Ndabonye ko abantu bagize ubwoba kubaza ibibazo, ndabaza akabazo ka mbere juste pour attendre les personnes. Pablo, Arsène canke Raymond wese yo kwishura. Numvise ubuja grade y'igipolisi, nibaza ko similarité y'u Burundi na n'igisoda cyo ngaha, na amagrade ariho, hari amagrade y'officier, amagrade y'aba sous-officier, ressemblance yego mirahari mu gisoda cyose cyokinga ngo kuri philosophie imwe, donc usanga hariho kuva kwa nk'aba officier bava kuri élève officier ukaja kuri sous-lieutenant, ukaba lieutenant, ukaba capitaine, ukaba major, ukaba lieutenant colonel gushika no kuba general, donc amagrade ko cuba. Murakoze cyane. Nibaza ko hariho Lydia Kanyana yoshobora kubaza ikibazo ciwe. Bonsoir, murakoze kumpa ijambo. Nashaka d'abord gushimira abaduhaye ama information arumvikana, n'ibibazo vyahora bituzunguruka mu mutwe ariko turaronsa inyishu zitari nke. Je akabazo nari mfise, dans la police et dans l'armée, est-ce que kujya kw'iwacu bahora batubwira ngo kwinjira imyaka minimale nayumvise, hariho maximum ngaha, hama twebwe iwacu winjira uri umusore aho ushobora kwinjira uri mariye? Ivyo ayo maspe nashaka muyatubwireko. Murakoze. Yeah, I can no kwishura. I think yuko muri police at least chance nuko muri police actually baprefer abantu bakuze gatoyi, like the average age bambusha abantu muri police souvent like 25 ans ni minimum age bambusha abantu. Je nk'igihe nabambushe hari abantu twari kumwe muri class binjiye bafise 49 ans 47 50, so impamvu balimita imyaka muri police par exemple ni kubera ibintu vya pension, kuko hari imyaka umaze kureachinga bigoye kugira pension yiwawe, ni ibintu vya maintenance ntavyo ntabura gose. Muga ndazi nka limite muri police ni 65, you know that's there. Muga se hakuzona bambushije nk'umuntu wa 20 ans canke 21. The average muri police bambusha abantu ni 23 24 ans niho utangura kubona umuntu yinjiye bitwa yuko akiri mutoya. So nimba vraiment kishobora kugira pompage no kuri ashikenda wa applique. Isoda encore une fois tuza kwandikira link umuntu ashaka kuraba ama information yose yakureho. Isoda kuri website yabo bati ushobora kwinjira gushikana ushitse 60 moins les années de service, donc urumva imyaka 60 niyo bavuga. Encore une fois vous encourage très fortement kuja kuri kuma centre de recrutement ari hafi yanyu, mugabo kuri website yabo bavuga 60.
murakoze cyane. Ndabona Faba iPhone. Bonsoir, Miss. Murakomeye. Sawa. Go, merci pour l'invitation. Information baduhaye. Njyewe Faba. J'ai la question que j'avais mis dans mon chat. Nagomba badutandukanirize les salaires de base bahora batangurirako muri l'armée et dans la police et selon les grades nimba ari ibintu nk'ibyo cyangwa umuntu aje kubyitora kuri internet. Merci. Sinzi ko Pablo yosha tango. Sinzi nimba munyumva yari atakaye gatoya. Ego, en fait, ama information yose ari kuri site internet. Mushobora kuja kuri Google ukandika juste solde des militaires, qu'il soit officier, qu'il soit militaire, iraguha ama détail yose. Depuis utangura formation yawe, uita, dépendamment y a quelle entrée tu as choisi, uri sous-lieutenant, élève, officier ou soldat recrue, ça veut dire militaire des rangs. Donc, il y a un détail, c'est quoi la paye et tout. Donc, tout est disponible sur Internet. Pour la police, comment ça fonctionne? Il y a un système, genre, il y a un officier, il y a un sous-officier, il y a pour moi, ça t'a peut-être rimwe. Nous, chief, tout ça, t'a peut-être il y a constable. So harama level 1 ukiri mu new recruit uri constable fourth class hama haciye umwaka umwe troisième classe hama deuxième classe hama après 4 ans de service ugeze kuri first class. So abarundi ndazi yuko turakunda amahera, so biri kuri Google, but the way it is, and I think yuko vraiment les deux métiers ça paye bien. Ugitangura, I think you make 70,000 par année ukiri jale fresh. Haciye 4 ans umaze kuba umupolisi ubunya amakontra hari, I think you could the minimum without overtime, without anything, ugeze kuri 110,000 par année. That stage na hari 110,000 hari ama opportunity menshi ama overtime y'ubwoko bwose, and you can end up making more money mugabo. Yeah, après quand tu as service umaze kuba like fully trained, you're making 110. Merci beaucoup. Amiki nataka kuongera ko sorry. Ushatse kuduga mu mapete umu sergeant, uduga umu inspector, salary yawe igendera duga. Mugabo for patrol, that's the meaning of the payment, the salary. Murakoze cyane. Hariho Galaxy A51. Hamhacha sous la Justine. Galaxy. Hello, sorry, il téléphone est chargé. So, en fait, nkora muri DND, Department of National Defense, nitaho abasoda b'abakanadien bagenda mu makambi ngaha anya muri Canada canke bagenda overseas nk'abagenda i Buraya, Germany, Norway, ivyo bihugu byose. Je pense que Rémi yoba abizi. Mais ndayimaze imyaka 3. So and I was working n'abasoda b'abakanadien bagiye kuri ibi bintu vyo muri iki gihugu kiko kiragwana na la Russie. Mugabo j'ai regardé nsanga n'akazi kari très difficile kuko mfise shift ya minuit gushika 8h du matin. Alors nariko ndibaza kwapplica pour être dans l'armée canadienne. Mais le problème qui se passe, c'est que j'avais déjà appliqué donc ingorane y'ibiro. So, est-ce que nigiki umuntu yokora kugira ngo abe accepté? Parce que simvyibushe vraiment na gatoya. So, niyahe advice mushobora guha umuntu? Like amasport ndagira mugabo nta n'ikiro na kimwe ndonka. So, what should I do? Kuko sishaka gukora, I'm more interested gukora on the field than kuba gukora mu biro. Je sais pas si vous sinumva ko wumva ico ndiko ndavuga Rémi.
ndumva ikibazo uriko uravuga mugabo certainement ko ntafise réponse iri exact kuri iyo question ko iyo dimension est-ce que ni bajya bagupima kwa muganga bakubwiye ko udafise ibiro bikwiye cyane kuko igihe ninjira muri ministère ya défense normalement nariko ndababaza si there is a way yo gukwira so bampimye ibiro bambwira atonya n'isakoshi ntushobora kuyiterura turavye ibiro ukuntu ngana donc nico gituma naciye nja gukora muri Department of National Defense as a civilian mugabo c'est ennuyant sans vous mentir c'est vraiment ennuyant donc ndashaka any advices mushobora guha umuntu if there is like ama concerns amwe regarding ibiro umuntu afise and then from there what somebody can do or should do. Personnellement, ico kibazo nimba mubimpermese. Okay. Quand j'ai analysé le domaine médical, j'ai étudié le paramédic. C'est le même processus pour faire rentrer les personnes. Chère madame, je ne vous conseille ni kimwe. On a convisé officier low weight. On va officier ibiro bikeyi cyane. Donc, exactement. Donc, aho kugira nk'abandi bagira bafise ama overweight, baca bashaka uko uhindura wowe nda guhindura wowe nk'ubu nda gushira kuri régime alimentaire y'umuntu yo kuvyibuha. Donc, wowe kugira uvyibuhe rero t'as beaucoup plus de protéines, navyumva. Donc, ubonye no bukonseya ntuse kwipriva inyama. Hangura wowe ubige cane kuko wewe ukeneye vya bintu biri heavy gravy. Urabona bimwe bifite ama gravy sauce canke ibiki urabona nk'ibyo poutine canke ibyo cheese wewe ubige cane. Je te donne une 100% confiance en moins de 3 mois na ice cream ngira nsaba imbabazi umva ubicemo navyone ndaguhaye ko muri 3 mois ko wowe ukorera ku biro ndasigaye ndavyita kuko naje sigaye nkorera muri PPS. Je m'excuse mugabo un peu tuko turi écarter un peu du sujet. Ego le sujet nuko nako ndavugana nete nako ndamuha ama advice. I ask for advices. Exactly. Yeah. Donc wewe urumva wowe nugire régime un peu différent mais pour que tu puisses rentrer. Najewe ni nkuko meze nsigaye nkora muri PPS. Ndasigaye ndavyitana akazi kari domestiqué. Donc tu es sur le bureau pretty much most of the time. Birinca. Mugabo niba moi je pense que tu vas guhanahana ma information et puis mode de téléphone et puis tu vas me contacter et puis on va en parler en plus. OK, je vais demander vos contacts et puis après à call you. Thank you very much. Merci. No worries. Merci, bye bye. Thank you very much. Thank you. Nibaza ko tugira ko na Madame Justine yabaje ikibazo par après tugira à Madame Space Yuhire. On commence par Madame Justine. Oui, murakoze cyane. Je ngomba kwanza gushima kuri iyi sense information kuko igisoda ni wacu Burundi kire mu bintu dutinya umengo ni ikintu nyene c'igikoko nyaburya kwa politique. Mugabo ndumvise yuko ngaha ho umengo biri plus facile plus accessible kurusha iwacu. Je natashaka kubaza rero bon d'abord urumva twamenye yuko nk'abakiri bato bashobora kujayo canke bagishobora kwinjirayo iyi ngorane y'ukuriha ama etude ugafata amadeni ico coco kirakemuwe nibavyumva bagishobora kwinjirayo. C'est une très très bonne chose. Ikindi rero nashaka kubaza j'ai des tendances féministes ndafise kuba donc ndashaka kubaza pour les dames, les filles et les dames mwebwe mumaze kujayo eske mubona babihurumbira ingorane bahura nazo ama challenges bahura nayo
ni izihe cyane cyane murabona kenshi turakunda kugira blocage ya maternité udukorwa two muhira bijanye na culture yacu mubibona gute eske mubona ari abantu boroherwa iyo bagiyeyo hariho n'uwigeze kumbwira bo ati washaka nk'iby'abana ya de garderie de service de garderie ziri prévu mugabo nashaka kumva bivuye kuri mwebwe ni iki mwovuga muti cinjire mwabakenyezi mwe vyifashe gutya facilité nizi ego facilité nizi donc hahandi bumva nyene yuko bari motive kujayo murakoze murakoze cyane nagira ce nsaba Pablo nawe yishure. Nukuri, bon, il y a des questions, mais on y a HR beaucoup plus, mais je vais parler de mon expérience, jewe nagize mbona nukuri hari abantu twagiye muri formation carimwe hanyuma après ça tugiye mu yindi formation. Bon, en tout cas, on a gardé contact, les femmes, il y en a certains qui sont tombés enceintes. Nukuri jewe mu byo nabonye ama condition barimwo kandi n'ukuntu vraiment baronse tout ce qui est congé et tout là, ils ont vraiment été bien accommodés. En fait, personnellement, je trouve yuko igisoda kiri, ça c'est vraiment une opinion personnelle, ça m'engage juste moi, je suis pas un porte-parole, mais je trouve yuko ma condition mu gisoda est beaucoup plus flexible et beaucoup plus avantageux par rapport qu'il soit une femme, qu'il soit un homme, que dans un métier civil. Moi, c'est vraiment mon cas. Kuko, tout ce que Jay m'a dit, il y a un problème, que yabaye yuko tikubera umudamu ari enceinte bo biramugoye. Non, il y a toujours eu des ajustements, quand ça a toujours été un ajustement à répondre aux besoins des deux parties, et de l'armée et de la personne. Voilà. Je pense que c'est la meilleure réponse que je peux donner. Murakoze cyane. Est-ce que Arsène, est-ce que mu gipolisi c'est umugore, est-ce que c'est vraiment flexible canke hariho quand même des conditions zitaborohereza? Oui, c'est très flexible, and it's nikibazo good question, Justine. Kuko kera muri police, believe it or not, uri umugore, if you're pregnant, they will fire you. That's the past. Mugubu unye, I think maybe 20 years, unye uri enceinte, actually, not only baragufasha vraiment. Dufata nk'uri kuri patrouille, kuko patrouille nico kintu conyine kiri physically demanding. Muga nk'uri umu detective muri homicide canke ayandi mabiro, ntusohoka kuguma wicaye, so you good. Muga nk'uri kuri patrouille barakurondera akazi k'indani, c'est obligatoire. Donc nta problème uzogira, you know, na your baby nyene uri enceinte par exemple, kuko you're still getting paid. Hama hageze yuko uja ku welcominga akabebe kawe muri ino si, you go off, you have 18 months. You know, I think ku bantu baba muri Ontario, parental leave ni 18 mois, ushobora kupartager between you and your partner. So, and then now uri off, barakuriha. Muri police, you get paid 75% of your top salary wari ugezeko. Tufate nimba wagiye wari uri kuri ya 110 n'ababwiye, baragupayinga 75% dosa gushika aho uzogarukira ku kazi. And udesize kuca usubira kuba pregnant after 2 months ugarutse ku kazi, urashobora kuguma ubigira gushika umunsi uzohotreta. So hariho flexibility nyinshi vraiment. Il n'y a pas de problème when it comes to that. Murakoze cyane, nibaza yuko abagore turi ngaha tudasubira kwitinya, rero turagenda kwiyandikisha. Dusigaje iminota mike, nagira mpate ikibazo ca Galaxy A20 par après ama question muri chat, nashoboye kugira un peu de résumé, hanyuma tu dushobora guheza notre session. Galaxy A20, la parole est à vous. Yo, je m'excuse, ni Space. C'est Space d'abord. Hello, oui, muranyumva? Ego. Okay. Nari dufise akabazo umva sinzi ko bakishuye. En fait, mujene niho ngiheza kugira ifise diploma yo muri college, umva est-ce que umuntu ashobora kwa applica direct akazi canke mugana ifise option yo ku
kubandanya ishure umva nkagira bac nciye muri collège ya de l'armée. Est-ce que mwonkonsera kwiga ishure canke gusaba akazi direct? Et si bisaba ko nca kw'ishure, est-ce que c'est trop tard kwiyandikisha ou pas? Merci. Yes. Sinzi ko woba clair gatoya ugomba uvuze uti ngomba gusaba akazi direct, ese ugomba kuja muri armée, kwinjira muri armée cyangwa ugomba gusaba akazi gasanzwe ko je sais pas. Twari twifuza kwinjira muri armée. Umva inzira yoroshe canke yoba ishoboka kugira umuntu yinjire muri armée. Uhejeje college urashobora kwinjira muri armée. Encore une fois, hino nuko uhejeje école secondaire niyo basaba. Hama winjira ushitseyo ugomba kubandanya kwiga, urashobora guheza iyo formation de base basaba kwiheza, hama ukabandanya ushatse kuganira kuri université. Encore une fois, ni avantage twavuga ya mbere yuko ushitseyo ukinjira ugaheza iyo formation de base, ukagomba gusaba kubandanya kwiga. Armée irakurihira amashure, irakurihira ibitabo, irakurihira byose, donc ukora uragenda ukiga hama ukazana facture byose bakabikurihira. Donc sinzi ko nishuye question. Est-ce que c'est trop tard kwiyandikisha kugira undergraduate studies umwaka? Ubwa mbere atanga kwinjira, sinzi ko wumvise neza, atanga kwinjira ugira formation de base ukayiheza, ugaheza kuri métier yawe, hama a partir de là ushobora kubandanya wiga ugira université. Donc c'est ukora ubunyene, donc il faut d'abord kuzobanza kwinjira ugaheza formation yawe, hama ukabandanya. Nta rutare yo usanga uriko uravuga yuko cerewe kugira ngo ubandanye amashure yawe, ifo ko wiha umwanya kubanza ugaheza formation yawe hama ukabandanya. Murakoze cyane, ndagira nsaba abantu basigaje kubaza ibibazo tweseye kugira kuganya umwanya, on essaie d'être bref. Nabonye Galaxy A20, hama après nshafata ikibazo ca nyuma ca Miburo, hanyuma ce tuja muri chat. Galaxy A20. Nukuri adashoboye kwitaba nca ngenda Miburo. Oui, murakoze. Okay. Nitwa Jean Dayike, murakoze cyane. Ikibazo mfise ibibazo bibiri ariko sinteba mu kubibaza. Ku kijanye na collège royal, sinzi nimba ari collège canke université royale militaire, birakunda ko umuntu ayijamwo afise diplôme y'u Burundi nka A2 canke ya baccalauréat ya université. Muri ico gihe iyo uyihejeje baguha quel genre de diplôme? Ico ni ikibazo ca mbere. Ca kabiri, amakuru bigisha ajanye na formation gusa, ya formation militaire canke hariho n'ayandi mafaculte yandi umuntu ashobora gufrekanta? Kuko nk'ubu kenshi duhora twumva ugasanga ni nk'umukoroneri mugabo ari afise spécialité dufata nko muri économie. Est-ce que ivyo bintu birakunda? Murakoze. Oui, absolument. Si je peux répondre. Absolument. En fait, une formation universitaire, c'est vraiment une formation universitaire où igishuri nk'uko umenga uri muri université. Probablement yo comme ma option d'études elle est disponible, si yo c'est disponible, je veux dire, ça m'a option yo c'est muri université civile, elle est disponible muri université militaire, donc un collège militaire. Mais il y en a plein qui sont disponibles. Oui, tu peux étudier par rapport à ça. Quant à savoir Nimbabe, mais là, il y a diplôme. Je suggère fortement faites un rendez-vous, nous, recruteurs. En fait, les recruteurs, nous avons information, mais quand on a information, il y a exactement comment tu peux faire. Mon recruteur, c'est mon achat, juste comme une jambe, alors qu'on veut les akaraba ichusha gukora et pas après akagukonseya. Donc iyo diplôme urashobora gusaba nka équivalent
Mais urumva je ne peux pas, je peux pas te donner une information, comment dire, information iri définitive, parce que ivyurumva bivana nimba yemera nimba bazoyemera. Mais si tu parles à un recruteur, je te dirais que tu vas avoir une bonne réponse. Bazokubwira comment nimba bayemera, nimba bagusaba equivalence yayo, hanyuma ukavuga wowe icyo ushaka kwiga, bakubwira nimba kiri disponible muri université, muri iyo collège militaire, canke nimba kiri disponible muri muri université civile, et comment est-ce que tu vas maintenant faire. Kuko urashobora kwinjira nk'uko Hemi yavuze, urashobora kwinjira ukagira iyo formation, mu nyuma ukaja kwiga iyo université. Et donc c'est vraiment flexible, mais il faut savoir ico wowe wumva ukeneye, hanyuma umaze kukironka, si tu sais où tu t'en vas, là tu peux parler à un recruteur, puis azoguha toutes les informations qui sont vraiment pertinentes et ushobora kuba ukeneye. murakoze cyane nibaza ko ndabona nta kibazo. Just ndaguhe information bwa mbere umunsi ubu nyene nuko vraiment izo diplôme zawe ugaragaje ngo uzivalidishe zije kuri zibe accepte ngaha muri Canada, ça va t'aider beaucoup no gusaving umwanya wawe, ko ndabizi ko ikintu ca mbere mu recruteur azogusaba nuko uvalidishe izo diplôme zawe, kuko biranditse kuri website yawe, d'abord uvalidishe izo diplôme zawe uzishyire kuri niveau ngaha muri Canada, ibindi bizoce bikorera. Ariko again ubonana n'umurokiteri muri centre wibamwo azoguha information zikwiye. Murakoze cyane, dufate ikibazo ca HP hanyuma dushobora kuja muri chat naho. Merci. Je nafise ikibazo gisanzwe nagomba kumenya bivanye n'imyaka bamazeyo mu gisoda, est-ce que amapete aduga en fonction y'umwanya umazeyo canke en fonction y'ibikorwa ukora, bigenda gute ngo uduze amapete? Reka nishure ngira ngo rapidement ico kibazo. Amapete aduga selon na métier urimwo, donc ça dépend ya métier urimwo kugira ngo amapete aduge. Ariko uko bivuze ibyo byose birakonta umwanya, hari umwanya uteza kumara kuri iyo pete uri kugira ngo uduge kuyindi pete ikurikira. Mugabo hari aho ukora activité extraordinaire ugasanga uravuye kuri pete imwe uduze ku yindi, donc hariho naho uronka pete baguhaye kubera métier uri kurakoreramwo. Donc tuvuge umukapitene ukagenda gukora métier mu major ashaka kwa grade yo mu major muri ico mwanya uri kurayikora, donc ce qui fait que bishobora kugufasha kugira ngo avance kuri grade ya capitaine we major. Donc nivyo umwanya urakonta, ariko n'amactivity nivyo ukora birakonta kugira ngo grade zawe ziduge ngo. Murakoze cyane, nagira mu makestion muri chat hariho menshi twamaze kwishuramo, donc nashoboye kugira un peu de sélection. Babajije cyane est-ce que kwinjira mu gisoda canke mu gipolisi birasaba ubwene bw'igihugu bwa Canada? Nibaza ko ico kintu tukizi twese, je pense. La réponse ego cyane. Ni juste résidence permanente, ubundi bigikenewe kuba uri citoyen. Oh parfait. Oh Yeah. oui. Yeah, c'est vraiment plus flexible aujourd'hui. Oh hama ikigira kabiri naco ni ngo hari umuntu yabajije ngo baragira ngo amatest drug test, ngo nk'umuntu yaba yarafashe ibiyayuramutwe nko dans le past, est-ce que birashobora gushika bikaba intambamye ko bamwankira kwinjira mu gisoda canke mu gipolisi? Alors, non, je vais laisser. Arsene aza kubivuga, ariko mu gisoda drugs ngasabye pa drug ufata, ariko ubu comme biri legal ngaha muri Canada ni uko n'abasoda bafise droit gufata ubwo rumugisi kuko bitarabaye kuja kuri shift yawe, donc gufata n'amarito ira accepte ku basitwaye bose bamikana. Je mu kazi wanashaka, je mu kazi nkora aho ndi ubu ndi mu bantu batanga ama information kuri iyo drugs and alcohol. Ubu abantu bafata marijuana comme il est légal muri Canada, il est légal aussi no mu gisoda. Donc il faut juste yuko umara tu ne peux pas kuyifata 8 heures avant le début de ton shift. Mais sinon mais par contre drogue zini ziri illégales, évidemment ça
ntibazokubwira bon ntibazokubwira tests uri ngaho à moins yuko ils ont des raisons pour le faire, mais par contre umuntu w'umukomanda wawe arashobora gusaba test et évidemment ubaye positif, il y a des là je parle d'une drogue illégale, okay? D'une drogue en cocaïne canke héroïne canke ibintu je veux dire fentanyl, ibintu vya gutyo, mais ivyo navyo nibaza yuko bon généralement abantu babigira n'abantu qui ont d'autres problèmes sous-jacents, mais sinon en ce qu'il s'agit il y a cannabis, marijuana, c'est légal aujourd'hui, donc il faut juste respecter, ne pas le faire pendant le service et ne pas le faire 8 heures avant le début de ton shift. Mu gipolisi nuko vyifashe Arsène? Oui, police nuko nyene aussi marijuana c'est légal. Hama ku muntu yakibajije muri police we do have so many ways to know things, so uri kurapika warabaye umuntu wigeze kugira dufate cocaine at a party ukiri umujene or whatever, juste vya admets-le, you know what, igihe nari ngana uku j'ai fait des abantu bose nta muntu n'umwe mu gisoda canke muri police nta muntu n'umwe ashaka umuntu ari parfait, kuko nta muntu n'umwe ari parfait ba mugabo bashaka kuraba yuko uri umuntu ari honnête, kuko nk'uri umupolisi par exemple turagira ama search warrants menshi utora ama tonne de drogue, so uri umuntu wari ubwira drogue and then ukabinyegeza, ntituba dushaka yuko uja kumena umuryango utore 3 million hanyuma kubera uri umuntu abesha ucuyiba ayo mahera yose, so niyo mpamvu bashaka kuraba yuko ego warakoze amakosa, can you admit yuko you made mistakes in the past and did you learn from it, and uri umuntu mushasha ubunye dufate, so why, because in the past is fine, mugabo ntibashaka kwambusha umuntu akibigira, but urumogi it's legal. Murakoze cyane. Hanyuma ikindi kibazo naco bakibaje mu gifaransa, babajije bati mwiyumva gute, ngandagiye mwiyumva gute muri umwe Remy canke Paul mukorera igisata ca Canada, hanyuma Arsène nawe mugakorera igipolisi ca Canada, mwiyumva gute? Est-ce que vous avez une sens de fierté? mushaka mudusigura ingene muba mwiyumva iyo wibutse ubyuse mu gatondo yo kuri umunsi canke umupolisi? That's a good question. Absolutely. Ibaza yuko achieving something in your life niyo ikuha iyo sens de fierté. Cyaje cyose warakiyunisha kubira iyo sens de fierté. Donc novuga muri make yuko uraryoherwa yuko uraserving. Tuko yari dream yanjye d'enfance. Uraryoherwa niko naserva. Igihugu camfashije canyakiriye kandi ubu nanje je suis prêt kugidefanda. Subiye inyuma gatoyi nuko igisoda kiraryoshwa wambaye uniforme, nuko umenye yuko ufise responsabilité limite. Nukuvuga ngo niyo ko kazi konye ho ngaha muri Canada wemeye kugakora kandi upfuye ukagakora ari ça fait partie y'ico kintu. Donc kufise uniforme, kufise responsabilité limite yoko kora gushika kuri sacrifice ultime, donc ça me fait beaucoup de fierté moi-même. Merci. C'est vraiment pareil pour moi. C'est un grand sentiment de fierté. Je suis vraiment fier pour Jenny Rêve, non, on dit qu'on a répété remettre donc sinon c'est vraiment, je suis fier de ça, vraiment, personnellement en tout cas. Arsène? Nanje nuko vraiment je suis fier d'être policier. It's not even the job itself. Akazi no kwimana. I don't think it's different from being a nurse canke umuntu akora akazi vraiment kariko kose wo gukora. Ikintu nkunda about my work is the fact yuko nshobora kuja gufasha umuntu ari at the lowest mu buzima bwiwiwe canke umuntu bariko bariruka inyuma bagira bice. That's what ntashe mvuga nti I'm so glad yuko nafashije umuntu no munsi. And ku bantu bo bifuza ko abapolisi bo muri Ottawa, the other things to think about, nakazi kari tough where you make hard decisions, you know, and you deal with the public. Nk'ubu nyuba muri Ottawa uri prêt yo kuzofata ubundi Murundi aborewe ukamutwara muri prison.
and ukaba ready yuko abantu bazovuga nti oh umupolisi wo mu Burundi yafashe naka, you know, so canke ufashe umuntu yagize ibi yakubise umugore wiwe canke yakubise umugabo wiwe si ngire, so wumva yuko you ready, you have a tough skin to, you know, to make hard choices. It's honestly, it's a good job. You always have to remind yourself impamvu uriko urabigira n'akazi polisi ubu abantu baba bafite opinion y'ukuntu you should do your job, kuko nta muntu n'umwe akunda yuko bamutwara muri prison kuko, you know, it's hard. And ikindi kintu ntakunda kuvuga, but you always have to remember yuko you can take someone's life cyangwa ubuzima bwawe nawe bashobora kurasa. So it's a hard job mugabo, it's fun, and nkuko twabivuze it pays well and you get so many days off. Kandi ni byiza iyo abandi bantu bakubonye musa muvuga ikirimi kimwe. I really encourage abarundi benshi vraiment abanyarwanda kwapurika mube benshi vraiment kuko biraryoshe. Murakoze cyane. Bavuga mu kirundi ngo amazi yazimutse ararenze inkombe. Mwazi ko ndakivuze neza, ko ndakimenya. C'est déjà à 20h27, ça fait déjà presque 1h30 que turiko turagira notre session. Nagira nshimire cyane gose à notre panéliste Rémi, Pablo et Arsène. Merci d'avoir pris le temps yo kudusangiza vos expériences, ingene mwashoboye kwinjira. Alors je vais juste faire un petit résumé. Nibaza yuko incambere qu'on peut retenir, c'est que vraiment aller dans l'armée cyangwa dans la police, c'est vraiment d'abord kumva ko ubishaka mu mutima wawe, ko wumva yuko vraiment tu es prêt. C'est pas bwa buryo tuvuga ngo turabise kuri Indeed and then John Chemba ndabivuye. Il faut qu'on soit vraiment ready. Hanyuma datko Rémi aussi nous a promis de nous partager le link pour toutes les informations pour de l'armée. Na Arsène, si tu as des links, tu peux partager avec moi ou avec Martine. À ma part, après, on pourra partager aussi avec le public, sans pour autant oublier que cette session, ça sera vraiment enregistré sur notre chaîne YouTube. Mashobora kuja kwiraba mugasubiramwo nimba hari ikibazo cabajijwe mugasubira mukaronka iyo information. Donc, sans pour autant tarder, je vous dis encore une fois merci énormément. Merci à tout le monde. Moi, je suis connectée. Je sais que si vous avez aussi d'autres questions, Martine, moi, Black ou tout autre membre du CA, on est là. Vous pouvez nous poser notre question. Comme j'aime souvent le dire, vous pouvez nous contacter aussi sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook, Instagram, Twitter ou bien sur notre email. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Okay. Merci Nanette, merci tout le monde. No,